ndashimiye Imana data wa twese imbere y'ibindi byose yaduhaye bino bihe. Nshimira n'indongozi mu mugambwe Cndd-Fdd uri ku butegetsi biyumviriye gutegura kino gikorwa muri iyi ntango y'umwaka. Ni ibintu byiza cyane kugira ngo dutangure umwaka neza turi imbere y'Imana, dushimira Imana uyu mwaka mushasha yadushikanyemwo. Rero kubera ntari bwana babone mu mwaka mushasha, mu nkundire ndabifuriza umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2024. Hari ijambo ry'urufatiro baduhaye kugira ngo abari ryo tuzokwishimikiza muri kino gikorane, rivuga ngo gusubira mu byagezwe 28 umurongo wa 12 haravuga ngo uhoraho azobugururira ijuru ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngo aho igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ry'umuhezagiro, cyane cyane ko tugiye kwinjira muri iyi minsi 3 kugira ngo twereke Imana ibikorwa by'amaboko yacu, kugira ngo izoduhezagire, idushitse ku Burundi budasanzwe, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, hanyuma igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Iri jambo rijanye n'iri hangiro, jewe nari namye ndagiyumvira ko ninjiye muri uyu mwaka, hamwe umuntu yiyumvira ngo mbega iri hangiro twashizwe imbere na kizigenza, ariko bikaba ari byacu twese, mbega umuntu yobisengera gute, mbega umuntu yobibamwo gute? Hanyuma ndiko ndiyumvira ukuntu umuntu azobisengera muri uyu mwaka. Nagiye gushima Imana mbonye umugambwe uri ku butegetsi bavuze yuko ari ryo jambo ari byo tuzoshira imbere y'Imana ibijanye n'iri hangiro. Nari nagumye ndavyiyumvira cyane, ndiko ndiyumvira iri hangiro, nsanga ngo imwaka 2040 igihugu cifashe, hanyuma n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Nsanga ndiko ndavyiyumvira, abenshi muri twebwe turashobora kwibaza ngo ibi bintu si byacu, ibi bintu ndavye imyaka ngezeko si byacu, ibi bintu ni ivy'abana bazovuka, ni ivy'abari nyuma yacu kure. Hanyuma nsanga abarundi turashobora kubifata minenegwe, tugabifata yuko bitaturaba, kandi burya iri hangiro nimba ryaje turiho twebwe, ni hangiro ryacu twebwe. Ni twebwe dutegereza gutangura kuritarira, ni twebwe dutegereza gutangura kurivuga ko, tukaryiyumvira ko, mbere tugakora n'ibikorwa bijanye n'ivyo gutarira iryo hangiro. Ndiko ndagiyumvira ko rero ntangura kwiyumvira abana bazoba bari muri iki gihugu giteye imbere, ni ukuvuga mu mwaka wa 2060. N'abana bataravuka, bariko baravuka kino gihe, bazoba bariho babona iryo terambere. Hanyuma no mu gihugu no mu 2040 nabariho abana bamaze kuvuka bariho, kumbure na twebwe hari abazobibona sindabizi, hari abazobibona, ariko nsanga biraturaba twese. Nico nashaka kuvuga, nsanga biraturaba twese. Jewe ndiko ndiyumvira ubwanje, hariho ivyo niyumviriye nari kuzoganiriza abantu tubonanye, cangirirwa ubuntu rero barampa karyo. Ndiko ndavyiyumvira ko rero nagiye gusanga birasaba yuko dutangura kubiganirako, burya ukuri gushirira mu kuyaga, dutangure tubiganireko hakiri kare. Abambere tubiganiriza hamwe no kubiganira hagati yacu, abari ku butegetsi muri kino gihe, ugwaruka bariko bararuka, ariko n'abana bakiri bato dutangure tubiganireko, mu miryango yacu tubiganireko, tubibabwire bavyumve yuko umuntu wese ategerezwa kugira icyo atanguye gukora muri kino gihe kugira ngo tuzobishikeko, kuko biraturaba. Hariho uwavuze ngo hariho abibaza ko ari ihangiro ryanye n'icubahiro wenyene. Ekada ni byacu twese, kuko igihugu ni cyacu twese, biraturaba. Nuko rero iyi minsi rero 3 tugiye kubiganirako, ngo uhoraho
azotwugururira ijuru ari ryo bubiko bwayo buninahaye, itugwishiriza imvura mu gihe cyayo, ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Kandi kugira ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu hari icyo bisaba. Iyi ni nyishu, iyi ni mihezagiro tuhabwa, ariko hari icyo twabanje gukora. Icyo dutegerezwa kubanza gukora ni iri jambo rya mbere ritangura muri kino gice cya 28. Ni ijambo rijyanye no kumvira. Riravuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose ndabagera uwo munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi, kandi iyo mihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Burya uyu muhezagiro w'aya majambo tuzogenderako ni umuhezagiro ariko usaba ko twabanje kumvira Imana. Rero aya n'amajambo tuzokwiga ko muri ino minsi azotumurikira icyo bidusaba kugira tuzoshike kuri iri hangiro. Hari icyo dusabwa cyambere imbere y'uko uyu muhezagiro tuzako, dusabwa kumvira Imana. Abarundi n'abarundi kazi biradusaba kumvira Imana. Ikigira kabiri bidusaba kwitondera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarifise, ijambo ry'Imana turaribwirwa, ijambo ry'Imana turarisoma, ariko birasaba ko turyumvira. Hari ibihe tuba mu makoraniro nk'aya tuganira amajambo y'Imana. Ibi bihe nivyo kwibaza ngo mbega amajambo y'Imana tuganira turayashira mu ngiro, twama tugenda tukayashira mu ngiro kugira iyi mihezagiro ituzeko. Biradusaba aya majambo y'Imana ko tugenda turayashira mu ngiro. Ivy'Imana ivuga biradusaba ko tuvyumvira. Imana mu kuvuga ntituzoyirindira ngo ize mu Burundi n'amaguru, igendagende tuyibone n'amaguru. Imana mu kuvuga ica mu ndongozi zacu, ica mu ndongozi, kubera Bibiliya iravuga ngo nta kuganza kutava kuhoraho. Ukuganza kose kuriho nukwashizweho n'Imana. Bisigura ngo aba barongozi bacu n'abaserukira Imana mu gihugu. Hari ivyo rero batubwira tugafata ko ari abantu babitubwiye, nitwiyumvire cyangwa ngo twibuke yuko ari abaserukira Imana. Nituzorindira Imana iza ngo ibivuga igenda, oya, biradusaba kumvira ivy'Imana ivuze biciye mu barongozi, kumvira ivy'Imana ivuze biciye mu bakozi b'Imana. Kumvira bizotuma Imana iduhezagira. Nagiye gusanga ubutunzi buri mu bubiko bw'Imana buninahaye. Nukuvuga ngo mu bubiko bw'Imana hari ibintu bidasanzwe, hari ibintu by'agaciro, hari ibintu byinshi kandi byagenewe twebwe abo yaremye mu ishusho yayo. Ubu butunzi bwagenewe abantu bari mu isi, twebwe nitwe yaremye idusumbisha ibiriho byose. Ubu butunzi rero bwagenewe twebwe kandi bubikiwe twebwe. Kugira ngo buveyo buze budushikire bidusaba kumvira Imana. Ivyo tubwira uko bukeye uko bwije bidusaba kuvyumvira kugira ngo iyi mihezagire itugereko. Iyi mvura izogwa mu gihugu mu gihe cyayo tuzoyihabwa nuko tugenda twumvira Imana mu kubaho kwacu muri kino gihugu cyacu. Si ivyo gusa, n'ijambo ry'Imana tukarishira mu ngiro. Mose imbere yo gupfa n'aya majambo ari kumwe n'abakuru b'Abisirayeli niyo yari karahanura Abisirayeli, abasaba kugira umwete wo kumvira Imana no kugendera mu vyagezwe by'Uhoraho bakabishitsa imbere y'uko apfa. Imana yaramutegetse gusiga abahanuye, asiga yabaraze ibintu vyiza cyane, yabaraze kumvira Imana, abaraga kugendera mu ijambo ry'Imana. Twebwe abavyeyi turakerebuka turonderera abana ivyo bazosigarana, amazu, abana ntibazosigare batagira akazu, abana ntibazosigare batagira ivyo barya, batagira imodoka, amatongo, tukabaronderera. Ariko Mose we yaraza Abisirayeli abaraga Imana, abaraga kumvira Imana, abaraga kugendera mu ijambo ry'Imana. Natwe abavyeyi
abavyeyi ikintu gikomeye dukwiye gusigira abana ni ukubasigira kubaha Imana. Abana bacu uyu munsi twitegurira gushika kuri iryo hangiro, nimuze tubamenyereze kubaha Imana, tubigishe kubaha Imana, kuyumvira no guhitondera ijambo ryayo, niho tuzoshika kuri iri terambere rirama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abana bacu bakakinezerererwa, bimwe by'igihugu c'amata n'ubuki twarazwe na basogokuruza kandi tuguma tuvuga. Burya muri uyu mwaka wa 2060 niho vy'ukuri tuzoba turi muri ico gihugu c'amata n'ubuki giteye imbere c'amata n'ubuki. Nuko rero birasaba yuko imbere yuko dutambuka nkuko Mose yabikoze, abana bacu tubarage kumvira Imana, kugira ibiri mu bubiko bw'Imana bazoze barabimanuza kuyumvira. Tubarage kugendera mu ijambo ry'Imana no kurishira mu ngiro, kuko kumva ijambo ry'Imana ni kimwe, canke gusoma ijambo ry'Imana ni kimwe, ariko kurishira mu ngiro nivyo bikomeye kuruta. Aya majambo tugenda tubwirwa kuyashira mu ngiro nivyo Imana iraba. Kubona twaje tukicara hano iminsi 3, ejo bundi twagize iminsi 5 turi imbere y'Imana twumva amajambo y'Imana. Burya kubona twaraje ibijya sivyo Imana yashize ku mutima, icyo ishize ku mutima irikiraraba mbega y'amajambo bumva ku mpera y'umwaka bariko barayashira mu ngiro. Mbega y'amajambo turiko turabwirwa muri iyi minsi 3 tuzomara hano, icyo Imana kizoyikora ku mutima nukubona wewe na jewe tuciye tugenda tukabishira mu ngiro. Rero twihutire kuraga abana bacu kumvira Imana no kugendera mu ijambo ry'Imana, kugira ngo iyi mihezagiro yose izobazeko. Biraryoshe Imana iriko irahezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Umuhezagiro ni ikintu ciza Imana itanga, iha abana b'abantu ikunda. Kandi umuhezagiro nimuhave mwiyumvira ngo umuhezagiro ugizwe n'amatungo, amafaranga, imiduga, ibiki, amatungo agaragara. Canke ngo mwiyumvire ngo umuhezagiro ngo nukuvuga ngo kubaho atabibazo bihari. Oya, umuhezagiro sukubaho atabibazo bihari. Burya umuhezagiro ubaye ku gihugu sukubaho atangorane zihari, atabagwara bahari. Oya, abagwara bazobaho, ariko hariho n'umuhezagiro, imihezagiro itandukanye. Kugira amagara meza n'umuhezagiro uca udushoboza gukora ibikorwa, hanyuma Imana ikaduhezagirira ibikorwa vy'amaboko yacu. Kuronka imvura n'umuhezagiro udasanzwe, Imana igacezagira imirima twararimye, igahezagira imirima kubera yaronse imvura tukimbura umwimbu ushobora kudufasha. Imihezagiro rero nagira mvuge ngo umugabo yitwa Yosuwa ukuntu yarazwe na Mose, ikintu gikomeye cyane. Mose agiye kugenda, agiye gupfa, Imana yaciye ibwira Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa ngo shika mushiramanga, kuko ari wewe uzojabutsa ubu bwoko bw'Imana ukabushikana mu gihugu c'isezerano. Hanyuma si ivyo gusa, ntiyamubwiye ngo ashike amashiramanga gusa, ariko yaciye amubwira ngo ibiri muri ico igitabo Mose yari yaramusigiye. Aramubwira ngo muri Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8, aramubwira ngo ibiri muri ico gitabo, ico nyene Mose yagusigiye, ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahigwe, niho uzogira umuhezagiro. Mose yari yamuhaye igitabo c'ivyagezwe agiha Yosuwa, ariko Imana ikirashimangira ati kugira ico gitabo kugitunga ni kimwe. Erega amabibiriya turayatunze tukayagendana ku murango, hari n'abayaraza ku musego. Kuraza Bibiliya ku musego siyo nyishu utazi ivyanditswe muri Bibiliya. Na Yosuwa yari guhava agumya ico gitabo akakigumya impande yiwe, ariko ntiyigera kizingurura. Ariko Imana iramubwira ngo hamwe no gushika mugashira amanga
ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe navyo nyene uze wamubirimbura ubisoma wongera uvyiyumvirako ku murango no mwijoro, niho bizoshoboka ukitondera ivyanditswemwo vyose. Burya ijambo ry'Imana ririho kugira ngo rirafise ububasha. Ubwo bubasha bwa mbere rifise ijambo ry'Imana burya turifise riraduhana. Harimwo ijambo ry'Imana tufise ngaha muri Bibiliya riza kugira ngo riduhane, riraduhana. Kandi ijambo ry'Imana riguhanye by'ukuri risiga rigutunganije neza, ukaba umuntu muzima, ukaba umuntu Imana ishobora kwikorako ikamukoresha. Nukuvuga uririmbuye hari igihe usanga mw'amajambo aguhana, hari igihe usanga mw'amajambo aguhanura neza, izo mpanuro uzishize mu ngiro ibyawe bikagenda neza. Harimwo amajambo adutoza indero, harimwo amajambo adutunganya. Indero abavyeyi bataguhaye urashobora kuyikura mu ijambo ry'Imana. Nta mwana yabaye imfuvyi, umuntu yabaye imfuvyi yokora ibibi ngo yitwaze ngo sinaronse uwumpa indero. Oya, niwahungira ku Mana ukizera Imana ukaba mu ijambo ryayo uzohabwa indero nziza. Indero nziza ivuye mu ijambo ry'Imana iguhindura umuntu adasanzwe, umuntu ashitse, umuntu w'ikimazi, umuntu ashobora kuba w'ikimazi mu gihugu, umuntu ashobora kuba w'ikimazi mu muryango wiwe, umuntu ashobora kuba w'ikimazi kw'ishengero ry'Imana. Iyo wahawe indero n'ijambo ry'Imana iragira ikimazi cyane. Rero Yosuwa Imana iramusaba kugira ngo yame arimbura ijambo ry'Imana rigenderemwo arishitse, kugira ngo ivyo azokora vyose bize bigende neza, hanyuma abeho mu mahirwe, ajabutse ubwoko bw'Imana mu mahirwe. Ibyacu bizogenda neza nitwitondera ijambo ry'Imana, ibyacu bizogenda neza nitwumvira icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Yakobo, usomye muri Yakobo 1:25 yaranditse amajambo akomeye. Mu isanzwe uhereye ku murongo wa 19 yariko arababwira ibijanye no kumva no gukora, ko dukwiye kumva hanyuma tugashira mu ngiro. Kuko kumva ntugire ico ukora ntaco vyoba bimaze na gato, ariko dukwiye kumva tugakora. Iyo twumvise icyo Imana ivuze dukore, iyo twumvise icyo ijambo ry'Imana ridusavye tugikore. Kuri uyu murongo rero wa 25 aravuga ngo ariko uwitegerezwa ibyagezwe bitunganye rwose, ari byo vy'umwidegemvyo, akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko ari ubikora, niwe azohabwa umugisha mu vyo akora. Abarundi n'abarundi kazi, kugira tuzohabwa umugisha mu vyo dukora, biradusaba kwitegereza neza ibyagezwe, gusoma amajambo y'Imana atunganye kandi ngo nay'umwidegemvyo. Amajambo y'Imana ntawafata ku nguvu. Burya ijambo ry'Imana ni iry'umwidegemvyo. Mbere hamwe ijambo ry'Imana nyene Imana yaranaduhitishijemwo, iraduha umwidegemvyo wo guhitamwo ico tugomba. Ushaka guhitamwo ubugingo urabuhitamwo biciye mu ijambo ry'Imana. Ushaka guhitamwo urupfu uraruhitamwo, ushaka guhitamwo ikibi uragihitamwo, ushaka guhitamwo icizi uragihitamwo, ushaka guhitamwo umuvumo ni uhitamwo, cyangwa umuhezagiro ni uhitamwo. Iri jambo ry'Imana twahawe ni ry'umwidegemvyo, nawe rifata ku nguvu. Rero ngo abitegereza iri jambo ry'Imana, aya majambo atunganye y'umwidege bakayashishikara, bakayabamwo, bakayagenderamwo, abo ngo bazohabwa umugisha mu vyo bakora, bazohabwa umuhezagiro mu vyo bakora. Rero abarundi kugira turonke umuhezagiro, Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu, biradusaba kugendera mu ijambo ry'Imana. Imana umuhezagiro yarawusezeranye
iravuga abazokumvira bakagira uwo mwete wo kugendera mu ijambo ry'Imana azokugurura ubwo bubiko bwiwe buninahaye, hanyuma atanga imvura mu gihe cyayo, ahezagira ibikorwa by'amaboko yacu, hanyuma mbere abantu bazoza batugurane, zitwe tuzobagurana, ngo azodushira hejuru aturutisha yandi mahanga. Agushize hejuru agushirana hejuru n'ubutunzi. Ni wovuga ngo urashizwe hejuru atacu ufise. No mu murongo wa 2 twasomye niko havuze ngo azobashira hejuru abarutishe ayandi mahanga nimwumvira uhoraho mukitondera ivyagezwe vyiwe. Nuko rero birashoboka cyane ko tubikora, birashoboka cyane ko iyi mihezagiro ituza ko bituvako. Nitwebwe duhitamwo, nitwebwe tubihitamwo abarundi n'abarundi kazi, nitwe tubihitamwo kumvira Imana, nitwe tubihitamwo gushitsa ivy'Imana idusaba, nitwe tubihitamwo. Kandi vy'ukuri twaremeye ko dushize Imana imbere. Nagira ndababwire ngo kuyumvira byategerezwa kuba muri twebwe, ko twavuze ko tuyishize imbere, kandi Imana iravuga, kandi Imana yaraduhaye ijambo ryayo, twategerezwa kuyumvira. Abarundi twaragiriwe ubuntu butangaje kubona indongozi zifata ingingo ngo Imana ije imbere. Mu bindi bihugu ntavyo bafise, ariko ko twayishize imbere. Nibibe ivyo mu majambo, ndakunda no kubivuga mbere, ariko tubishire mu ngiro, tuyumvire. Ivyo dusabye gukora tubikore. Navuze ngo kuyumvira no kumvira abo yashize imbere yacu. Nukuvuga ngo iri hangiro kugira dushike ku gihugu cifashe mu 2040 birasaba kumvira uburongozi kuva hasi kandi ku munsi ibikorwa baduhimiriza gukora tukabikora, imigambi y'iterambere baduhimiriza kugira tukayigira. Niho iyi mihezagiro yose izotuzako, hanyuma iri hangiro tukarigerako. Bitabaye ivyo iri hangiro tuzohava tuguma turivuga ku munwa, hanyuma bihereriyo. Ariko nitwumvira Imana, kuko ni nayo ibigira ikabigirura, niyo izodushigikira. Imana niyo izodushigikira, Imana niyo tuzohamagarika twumva. Noneho tunayumviye ibirikira bibona. Nagira ndabibutse yuko burya twebwe turabana imbere ya papa wo mwijuru. Namye niyumvira umuvyeyi mu muryango, abana iyo bamwumvira, umwana mwumvira, uwo mwana ategerezwa kumuhezagira. Umuvyeyi arahezagira umwana mwumvira. Umuvyeyi mbere iyo umwana mwumvira no mu gihe cyo gutambura ngo apfe aramuhezagira, akamwibuka, akamubwira ati mwana wanje waranyumviye muri ibi na biriya, akamuhezagira n'amajambo meza. Hanyuma umwana biramuzako. Natwe turabana imbere y'umuvyeyi. Abarundi Imana niyo twagize umuvyeyi wacu, abarundi Imana niyo twashize imbere, n'umuvyeyi wacu. Nitwayumvira azotubera umuvyeyi, natwe tumubera abana, kandi nta kabuza ntiyoreka kuduhezagira. Nimba umuvyeyi wo mu mubiri twebwe ubwacu twoha abana bacu imihezagiro batwumvira, Imana yoreka gute kuduhezagira tuyumviye? Nitwayumvira izoduhezagira nta kabuza. Hariho umwami yanyigishije ukuntu yagendanye n'Imana, Imana iramuhezagira. Hariho benshi, ariko nafashe umwami yitwa Hezekiya, ari mu gitabo kigira 2 c'abami mu gice ca 18. Usomye ku murongo wa 3 haravuga ngo akora ibyiza uhora hashima nk'ivyo sekuruza Dawidi yakoze vyose. Usomye ku murongo wa 5 naho haravuga ngo Hezekiya yizigira uhoraho, Imana y'Abisirayeli, kandi mu bami bose b'Ibuyuda bamusubiriye nta wahwanye nawe no mu baganje imbere yiwe. Umurongo wa 6 rero uraryoshe cyane, havuga ngo kuko yifatanije n'uhoraho. Igituma atigeze ahwana n'umuntu n'umwe, igituma yasumbye abamubanjirije yongera asumba bamusubiriye, nukubera yifatanije n'uhoraho ubutakivana. Nukuvuga ngo akaramata ubutakivana, niyakevya
ntiyakevya ngo areke kumukurikira, ariko akitondera ivyagezwe vy'Uhoraho, ivyagezwe Uhoraho yageze Mose. Icyatumye ashigwa hejuru, icyatumye ivyiwe bigenda neza, nuko yifatanije n'Imana karamata. Niyigera akevya ngo abivemwo, niyigera hemukira Imana ngo areke kuyikurikira. Ivyiwe bica bigenda neza, yitondera amajambo y'Imana. Imana yari yahaye Mose, ivyagezwe Imana yari yahaye Mose aravyitondera. Ku murongo w'indwi haravuga ngo kandi Uhoraho yabana nawe. Uhoraho yabana nawe muri vyose, mu ntambara yabana nawe, mu bihe vyiza yabana nawe, akagira ukuboko kwiza aho yaja hose. Nukuvuga ngo yagira imihezagiro aho yaja hose. Bibiliya iratubwira ngo bukeye agarariza umwami w'Ashuri ntiyabakimusaba. Mu bisanzwe imbere y'uko agahanza umwami w'Ashuri niwe yabatwara, yabagaba, bamuha vyose, ubutunzi bwabo bamuha. Ariko Hezekiya amaze kwima agakurikira Imana, akagendana nayo akaramata, Imana iba mu ruhande rwiwe, Imana iramushigikira, Imana imuha kugira ikiganza ciza muri vyose. Nukuvuga ngo baramererwa neza mu gihugu, acaramugarariza kubera yabonye Imana iri mu ruhande rwiwe, imushigikiye, kandi afise ivyo akeneye vyose, afise ubutunzi bukenewe bwose. Acaramugarariza kubera nta kuntu yari kubandanya kubatwaza ituntu n'ubuja kandi bafise ibibakwiye vyose. Natwe nukuri Imana nitwayumvira tukagendera mu ijambo ryayo, tukifatanya nayo, tukagendana nayo, nagira ndababwire ngo izoduhezagira, iduhezagire muri ya myaka yacu y'ahangiro twiha, tugira iterambere hamwe, atamahanga tuzosubira gusaba, ari nibo bazoza kudusaba, ariko sitwe tuzoyasaba. Kandi ibi birashoboka twizigiye Imana. Ku Mana birashoboka, ku bantu urabishije amaso utanguye kuvyiyumvira mu mubiri uwome ngo ntibishoboka, ariko birashoboka mu izina rya Yesu. Twizigiye Imana birashoboka. Imana yacu nituma vyose bikunda, tugumanye nayo ikadushigikira, ikaba mu ruhande rwacu, tukagira ikiganza ciza muri vyose. Nta kabuza tuzobigera ko hamwe, abari twebwe tugurana abandi atari bo batugurana. Hari uwundi mwami yanyigishije atumviye, kutumvira biragahera. Imana idufashe. Kutumvira kwa Sawuli kwatumye bamererwa nabi, nawe nyene ubwiwe Imana iramuzinukwa, iravuga ngo ndicujije icyatumye ndakwimika ngo ubumwami, kubera atumviye Imana. Burya umuntu wese muri twebwe azoba hatumvira Imana, Imana ishobora kugenda uko. Ikindi kigira kabiri, yahembye Yesu. Nukiri ku murongo w'10 aravuga ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mwijuru n'ayivyo mwisi n'ayivy'ikuzimu. Yamuhaye icubahiro abantu bose. Buryo uyu munsi hari abantu batariko barapfukamira Imana, hari abantu batayubaha, batayumvira uyu mwami, batamwubaha, batamukunda, ariko hari igihe kizogera amavi yose amupfukamire. Ngo amavi y'ivyo mwijuru, y'ivyo mwisi, y'ivy'ikuzimu vyose na Satani, hari igihe azopfukamira uyu mwami Yesu, kubera yemeye akumvira Imana. Iki cubahiro Imana yarakimuhaye. Hari umunsi twese abahambaye, aboroshe, twese tuzokoranira hamwe tugapfukamira uyu mwami w'abami yumviye Imana, Imana ikimuha iki cubahiro. Hari umunsi rero tuzomupfukamira, kandi ariko arabirorera abiraba, kandi bizoba biryoshe cyane. Ikindi kigira gatatu yamuhemvye, indimi zose zizokwatura yuko Yesu ari Kristo, yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, kugira ngo beheshe Imana Data wa twese icubahiro. Irindi teka yatewe kubera yumviye Imana ni ryuko indimi zose zizokwatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho. Uyu munsi hashobora kuba hari abatemera ko Yesu ari Imana, yuko Yesu ari Uhoraho, yuko Yesu ari Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi. Hari abatavyemera, ariko hari umunsi Imana yabikiye uyu mwami yuko abantu bose bazomwikubita imbere bavuga ngo ni wewe Uhoraho. Iri ni impera
yahawe Kristo Yesu kubera yumviye Imana. Nuko rero nariko ndasozera ngo mvuga ngo twese rero twumvira Imana. Turasabwa ibi bintu bitatu kugira ngo imihezagiro y'Imana ituze ko nsongora. Icambere nukuguma muri iyi Mana, nukuguma mu Mana. Wandikiye Abaheburayo yavuze ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Tugume muri we, tugume muri we nawe agume muri twebwe. Iyi Mana twashize imbere tuyigumemwo, tuyubahe, tuyitinye, twame tuyishira hejuru mu mvugo ariko no mu bikorwa. Ikigira kabiri, tuyumvire, tuyikunde, tuyumvire, tuyikunde, ariko kandi dukunde n'ijambo ryayo, dukunde n'ijambo ry'Imana. Ikigira gatatu, twiyambure icyaha cyose cyozibira imihezagiro kugira ngo ntitugereko, kuko ibyaha birashobora kuzibira yuko imihezagiro iri mu bubiko buninahaye itugerako. Ibyaha nicyo kintu cyonyine gishobora kuzibira umugisha w'Imana ngo ntitugereko. Tuvyiyambure. Nuko rero tugume mu Mana, tuyubahe, tuyikunde, tuyumvire, tugume mu ijambo ryayo, ariko kandi twiyambure ibyaha byose, twiyambure ibyo tubuza gutera imbere. Erega ubu Burundi dushaka gushikamwo muri 2040 igihugu cifashe nibikunda tutiyambuye ibyaha, tutiyambuye bwa busuma, ngo twiyambure kwa kurya ibiturire, ngo twiyambure yanzigo n'ishari urwanko byo tubuza gutera imbere dufatanye mu nda. Ntibizokunda ko dushika muri rya terambere ryo mu 2060. Nuko rero twumvira Imana, tuyubahe, tuyikunde, kandi twiyambure ibyaha byose, ariko kandi twumvire n'ijambo ry'Imana turishire mu ngiro. Niho iyi mihezagiro izotuza ko tugashika kwihangiro ryacu. Nuko Imana yo mu ijuru ibahezagire. Munkundire dusenge tuvuye hasi, kuko twaje muri iyi minsi kugira dushire mu biganza by'Imana ibikorwa byacu, kugira ngo tuzoshike kuri iri hangiro y'igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Dusenge kugira Imana irushirize kudushoboza kuyumvira. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi igira neza. Turaguhaye icubahiro kuko ni wowe Mana yacu, ni wowe Mana y'u Burundi. Turagushimiye ko wemeye ukaza mu Burundi tukagushira imbere, nawe ukatwemerera. Ibi twama twabibonye, hari ubuntu tugirira mu gihugu, hari imihezagiro waduhaye mu gihugu. Nk'ibi bihe birenganye waraduhaye imvura ku rugero, imirima iramera irimbuka ivyimburo vyayo. N'umuhezagiro waduhaye, turagushimiye. Waraduhaye indongozi kandi wongera urazituzigamira. Iyo yose ni imihezagiro. Tugeze uyu munsi bafise amagara meza, twese Abarundi turiho, igihugu kiri impore gituje. Iyo ni imihezagiro waduhaye, turagushimiye. Turakwiragije rero Mwami, nk'Abarundi udushoboze kukumvira, abahambaye n'aboroshe twese hamwe udushoboze kukumvira, tukumvire Mana. Ibyo dusaba gukora tubikore, ijambo waduhaye turigenderemwo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo tugenda duhanurana Mwami, iyo dukoranye nk'uku tugahanurana, iyo dusoma mu Bibiliya dufise, turasaba iyo tujya kuwa Mungu gusenga, turasaba ngo amajambo twumva tuyumvire, tuyashire mu ngiro, ugira bikunde ubu bubiko buninahaye Mwami. Imihezagiririyo izodushikeko, kandi kugira ngo uzohezagire n'ibikorwa vy'amaboko yacu. Uburundi bwacu buhezagire, ubuhumugisha, abatuganzu bahezagire, kandi dushoboze kubumvira, kuko nibo bahagarariye wewe, nibo vyabona vyawe hano mu gihugu cacu. Nitwabumvira tuzotera imbere, nitwabumvira iyi mihezagiro izotuzako, ibikorwa dukora bigende bibamwe umugisha, hanyuma tubone iterambere mu gihugu cacu. Urakoze rero, turizeye kugiye kudushoboza Abarundi kukumvira no kwiyambura ikintu cyose cyozibiriye imihezagiro mu gihugu cacu. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisenze twizeye, amen.